Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru hagezweko muri uyu mwanya. Namakuru tuza kugaruka ku mpinduka umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ubwiwe agiye gukora mw'ishirahamwe rijeje gutanga umuyaga nkuba n'amazi nga mu gihugu c'u Burundi Regideso Burundi. Iri shirahamwe tubibutse ko rino ryashizwe mu minwe kunguruza igitoro bakivana hanze y'igihugu mu gihugu ca Tanzania bakizana mu Kirundi. Izi ni impinduka umukuru w'igihugu agiye gukora muri iri shirahamwe kuko nazo zemerejwe mu nama shikiranganji yari yarabaye ku igenekerezo ya 6 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Rero ku igenekerezo ya 20 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu yarateye umukono ku itegeko risubiramwo itegeko bwirizwa ryahora rigenga ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi Regideso Burundi. Rino naryo rikaba ryari iryo mu mwaka w'1989. Iri tegeko rishasha rizanywe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye rikaba ririmwo impinduka shasha zimwe zigenga ishirahamwe Regideso nkuko twari twarabibagejeje ko makuru yatambutse. Zimwe muri izi mpinduka hakaba harimwo ibintu 14 vyari vyapfunditswe n'abashikiranganji. Prosper Ntahorwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta ico gihe yashikirije ko imvo nyamukuru zatumye iryo tegeko risubiramwo. Iryo tegeko ryari risanzwe hari ngo hari ryo mwaka w'1977 rikaba ritagihuye n'amabwirizwa n'amategeko yandi yagiyeho mu nyuma. Hakaba kandi ngo hari haheze igihe kirekire cane umutahe w'ishirahamwe Regideso udasubiwemwo. Tegeko ryari rihari ntiryari ryerekana ingene abayobozi bagenwa kandi kugira ngo bakore neza bategerezwa kubanza gukoreshwa ibibazo. Ingene izi mpinduka kandi zije kuraba ingene ishirahamwe Regideso ryubatswe n'ingene ibikorwa vyavyo bigenda. Bakavuga ko rero ingene ryubatswe bitakijanye n'ibikorwa risabwa kuko vyagiye biraguka. Zimwe mu nteguro zari zemerejwe muri iyo nama shikiranganje yakoranijwe n'umukuru w'igihugu hakaba harimwo ko umuyobozi mukuru n'abayobozi bazobanza gukoreshwa ibibazo. Umukuru w'igihugu akazoja ashikirizwa abantu batatu ba mbere barushije abandi mu kibanza kimwe kugira atoremwo uwo agena. Hakaba harimwo gushiramwo ingingo ivuga ibishobora gutuma umuyobozi mukuru canke umuyobozi ava mu mabanga. Ku bijanye n'ikiringo gukuramwo ivyerekeye kongerwa rimwe gusa kugira ngo uwukoze neza bigashimwa abandanye yongerwa ikiringo mu gihe cose bizoba bikenewe. Harimo kandi gushira ku gihe umutahe w'ishirahamwe Regideso kubera ibiharuro bihari ari ivya kera. Akaba hari kandi gukura mu rwego nshingwantwaro userukira abakozi uyu akazosubizwa n'abahinga babizi mu vyo Regideso ijejwe. Harimwo no gutegekanya inama zidasanzwe z'urwego nshingwantwaro mu gihe hari ivyihuta bikeneye kwigwa. Gukuramwo ibijanye n'umwanya uhabwa umushikiranganje kugira abe yagize ico avuze ku ngingo zafashwe n'urwego nshingwantwaro. Hakaba harimwo kandi no gushiraho ubuyobozi bushasha bubiri ku rwego rw'uburere. Hakaba harategekanywa igisata kijejwe amazi, ikijejwe umuyaga nkuba n'ikijejwe ubudandaji, vyose bikukira abayobozi batandukanye. Ni mu gihe kandi itegeko rishasha ryerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 Regideso yari ifise umutahe w'imiliyaridi zirenga 55 n'imiliyoni 451. Ariko ngo ibiharuro birakenewe gushirwa ku gihe kugira ngo barabe uko vyifasha ubu. Hambavu y'umuyobozi mukuru kandi w'ishirahamwe Regideso izoba ifise abayobozi ndwi batwara ibisata bitandukanye. Hakabirya nuko abo bayobozi ndwi bazojaho habaye kurushanwa, no kuvuga ko bazokora ibibazo nk'uko nabibabwiye. Kuri buri gisata akaba ari umukuru w'igihugu azoja agendagena uwo ashaka mu mazina atatu azoja aba yashikirijwe muri batatu babaye abambere. Ikiringo c'abo bayobozi azoba hari c'imyaka 4 gishobora kongerezwa bivanye n'umusaruro w'umuyobozi w'igisata. Ikindi gishasha nuko kandi userukira abakozi yakuwe ku rwego nshingwantwaro w'iryo shirahamwe
n'ubundi hakazoja abahinga babiri. Harashizwemo kandi bituma umuyobozi mukuru canke abayobozi basubirizwa mu mabanga. Ivyo ni nk'igihe atanze imihoho, igihe bigaragaye ko adashoboye amabanga ajejwe, igihe bishitse hagapfungwa ikiringo gishika amezi abiri n'ibindi. Igihe kandi hagaragaye ko yakoze amakosa akomeye nko kunyuruza amatungo, ibiture canke habaye ugusamara kurengeje, umuyobozi mukuru canke umuyobozi azokwirukanwa mbere ntanatekerwe. Ikindi mwomenya nuko gushika mu mwaka w'ibihumbi 2019 ishirahamwe Regideso ryari rifise abakozi aba agency bashika ku 1272. Bamwe bakavuga ko izi mpinduka umukuru w'igihugu agiye gukora muri iri shirahamwe Regideso zigiye gutuma habaho gutanga serivisi zigaragarira abene gihugu bose, kuko ngo hari igihe wasanga quartier mwifise umuyaga nkuba yindi nayo ikaba itawufise, bikaza kugorana rero ko ibikorwa vya mwisi yose birangurwa neza ku bantu cane cane bakunda gukoresha umuyaga nkuba. Mu yandi makuru, ifatwa ryakurikiwe n'irekurwa rya batatu mu banywanyi b'umugambwe SNL. Abanywanyi batatu ba SNL hakaba harimwo Pascal Nyambere, Joseline Dina Vyizigiro na Epitase Ndayikengurukiye, bakaba barahagaritswe n'abakozi bigendereza kuri uyu w'Imana. Iyi nkuru yo tukaza kuza kuyigaruka ko tuza kubashikiriza irabana na Agato Rwasa. Mu yandi makuru, Nyanzarake, abapastori n'abakristu byo mw'ishengero Esebu baremiriza umupastori wabo wa mbere. Abapastori n'abakristu bo mw'ishengero rya Esebu baragiriza Labani Barankunda, umupastori wa mbere wa misiyoni ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba, gonyanga ivyavuye mu ihuriro rikuru ry'abapastori ba mbere bari kumwe n'uburongozi bukuru bw'iryo shengero. Bo bakamenyesha ko bankiye kwinjira muri iryo shengero kuwa gatandatu no ku Imana uheze, ngo no kuba baraciwe muri iryo shengero hahonyanzwe amategeko arigenga. Bamwe ni abapastori 118 baciwe ku bapastori 135. Abanywanyi b'iryo shengero barenga ibihumbi 12 ntibemerewe gushika muri ico kibanza cyo gusengeramwo. Ikoraniro kaminuza ry'abapastori ba mbere rikaba ryarimwo n'abaserukira imbere y'amategeko. Iryo shengero ryabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Abo bapastori bagasigura ko bitavye akamo ka pastori Labani Barankunda babitegetswe n'inama nkuru, ariko bagiye babona bankirwa kwinjira mu rusengero ku Imana uheze ku munota wa nyuma, mu gihe bari ku muryango n'ibihumbi vy'abakristo. Kubw'abo bapastori abashigikiye kurikizwa ry'amategeko bagiye babona birukanywe. Ku bapastori 135 barirukanywe mw'ishengero. 17 gusa nibo basigaye bashigikiye pastori Labani Barankunda afatwa nk'uwatembagaje ubutegetsi n'abo bapastori 118. Kubw'uruhande rwaciwe, hampande y'abapasiteri abakristu barenga ibihumbi 12 nabo ntibemerewe gonyoza ikirenge mu mashengero yabo gushika ubu. Abakristu bo muri misiyoni ya Nyanzarake barababazwa nuko babujijwe kwinjira mu mashengero yabo haraheze imyaka irenga 4, bakavuga ko ayo mashengero yasenyutse n'ibikoresho bikibwa kuva yugarwa. Uburongozi bukuru bw'iri shengero mu Burundi hamwe n'abapastori ba mbere bahamagarira impande zishamiranye gutora umuti biciye mu kumvikana. Hadatowe umuti wumvikanyweho, inama nkuru y'abapastori ba mbere n'uburongozi bukuru bwemera ko inzego zibifitiye uburenganzira muri iryo shengero zizoca urubanza zishimikije amategeko agenga iryo shengero. Pastori Labani Barankunda, umupastori wa mbere w'iryo shengero muri misiyoni ya Nyanzarake, ntiyashimye kugira ico ashikirije na kimwe. Amatati yo mw'ishengero rya Esebu ngo yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2005. Esebu akaba iryo shengero mu Burundi n'uriserukira muri ONU barishwe mu ntango izandamukiza umwaka w'ibihumbi 2022. Intwazangabo zibiri nkuru mu gisirikare zarahagaritswe. Abapastori benshi badashigikiye pastori wa mbere Labani Barankunda baracapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba ku mugwa mukuru w'igisagara Bujumbura. Amakuru yegereye dosiye akemeza ko abacamanza bashashe bakanasohora ingingo
bahagaritswe mu kazi amezi 6 nyuma yo kwimurirwa mu zindi ntara zitandukanye. Abakaba bari bagirizwa kurya ibiturire mu gufata ingingo yo kurekura vy'agateganyo abikekwa ko ubwo bwicanyi bwahitanye abo bantu babiri. Iryo shengero ni rimwe mu ya kera ryashinzwe n'abarundi ryavukiye mu manuko bw'u Burundi bivuye ku matata afatiye ku moko n'ishengero rya Pentecote mu Burundi. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujikanwa naye dushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure yoba hayariko aravugwa mu gisata ca politike hagateka kazi na muntu imigendanire n'ayandi makungu ubutungane indero ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye n'andi makuru yacu tuza kubageza ko mwanya uri imbere nimuze gucikanwa no Muza TV Imana ibahezagire.